kaze ngaha kuri iri soko rya Nile. Jewe nitwa Nahimana Herma, nkaba njejwe kwakira ingenzi ngaha kuri iri soko rya Nile. Imbere yuko tubabwira ingene iri soko baritoye, tutangure tuvuga aho turi. Twebwe turi mu maruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Tukaba turi ku birometero bingana 115 uvuye ku mugwa mukuru Bujumbura. Tukaba turi muri province Burundi, muri commune yitwa Rutovu, ku mutumba Gikizi ufise uburebure bw'imetero zingana 2200. Ngaho rero aho duhagaze. Hinge rero tuvuge ngere vyagenze. Hari mu 1930 umuzungu w'umudagi yitwa gutya Dr. Burkhardt Waldak. Yari umushakashatsi. We yibereye hariya mu Misiri, acabona amazi Imana yaduhaye ku isoko yiswa muri Mediterane, acatangara. Niho rero yacahiha kuja kurondera isoko ryayo, kuko Nile iri mu Misiri. Yari hehe kugira bibone? Yari mu Misiri ku kiyaga citwa Kil Bahar el Abyad Nile. Bavuga rero ngo na amazi ya Nile niko byitwa. Hanyuma yaciye avaho acagenda muri Sudani ya ruguru, acasanga ikiyaga citwa Bahar el Jebel, ngo nukuvuga ngo amazi ikiyaga cyo mu mitumba. Abandanije muri Sudani yepfo yaciye asanga ikiyaga citwa Arbel canke mwitanzige, kuko iyi Arbel, ikiyaga ca Arbel kica mu higu bitatu hagati ya Kongo, Uganda na Sudani yepfo. Abandanije muri Uganda yaciye asanga ikiyaga citwa Kiyoga na Victoria Nile muri Uganda. Agumaza ashitse muri Tanzania yaciye asanga ikiyaga citwa Victoria. Aca yinjira i Rwanda acasanga uruzi rwitwa Kagera. Niyo acaje mu Burundi aja bukira hari Muyinga acasanga uruzi rwitwa Ruvubu. Aca ruzanana Igitega guhera ahantu hitwa Umugera gushika ngahi Mahwa ni kilometero 15 vyaturi, yaciye asanga Ruvyironza. Wa mudaga Agumaza ashitse kilometero 5 vyaturi yaciye asanga ikiyaga citwa Kigira. Ku birometero 2 hitwa Gasenyi ashitse ahantu hitwa Gasumo ni hajya hepfo. Naha rero nyamudagi yaciye atora isoko riri kuyandi masoko rya Nile uja mu manuko. Niyateza kurengana harya rero ngo aza kurondera isoko ino mu mazi ya Nile, mu mazi ya Kongo, kuko yayigiye mu yandi mazi ataja hamwe nayo yarondera. Aca rero kugira hatore agenda ibirometero bingana 6700 n'amaguru kuva mu Misiri gushika ajya hepfo. Aha cayigira imyaka ine ariko aragenda. Kugira rero ntaga muntu azoharira, kuko umengo nubu bariko rabiharira ko wewe atatoye iryo soko rya Nile aha hitwa Gasuma ajya hepfo. Wa mudagi yaciye yihakubaka aga Pyramide gatoya gasa na za Pyramide zo mu Misiri yo yarajava, ariko kaka yaciye bakangaha ko mutumba wa Gikizi. Aje kubaka yaciye kandikako kukuma k'umujumbu. Uyu n'umujumbu mu rurimi rw'ikilatini, iki ni Kilatini. Yaciye yandika iki Pyramidis ad caput Nile mu Kirundi, Pyramide ku mutwe wa Nile. Hanyuma meridionarissimum nukuvuga isoko riri kwandi masoko uja mu manuko. Twebwe rero gaha iwacu twebwe turemera yuko Nile ifise amasoko menshi, mugabo isoko riri kwandi masoko uja mu manuko rya Nile riri ngahi Burundi ahitwa Gasuma hajya hepfo. Iyi Pyramide nayo ikaciba ikimenyetso cyayo mazi. Aya majambo nayo yanditse ngaha yagombye kuvuga iki? Yagombye kuvuga ko iyi Pyramide kandi ari kimenyetso cyaho ikiyaga ca Nile yera gitangurira, kuko Nile ifise ibiyaga bibiri, hariho icera n'icyubururu. Twebwe rero ngaha Imana yaduhaye isoko ry'ikiyaga ca Nile yera. Nile y'ubururu nayo isoko ryayo riri muri Ethiopia. Ayo mazi yose ahurira he ahantu bitwa Karutumbu muri Sudan. Hanyuma uburebure rero bw'icyo kiyaga ca Nile yera bungana n'ibihumbi 6700. Vya bindi wa mudagi yagenda n'amaguru uhereye guharura aha hitwa Gasuma hajya hepfo gushika kuri mu kiyaga Mediterane. Uwo muzungu rero yavuye hariya mu 1930 yaciye ashika ngaha mu 1934. Iyi Pyramide yaciye yubaka mu 1938 akakitwa
gutyaye erecta mu Kirundi naho yayubakiye mu 1738 mu biharuro by'abaromani urumva yasise muri 34 acha yubaka muri 38 ni kubera ko yamaze imyaka 4 atarayubaka uwo muzungu nta buryo yari afise yateze kurondera abantu mufasha kugira yubaka pyramide muri ico gihe mu 1930 ibihugu byose byo muri Afrika byari bikiri mu bukoroni wewe yagenda ari yaranje afashwa n'abazungu bene wabo batwara Afrika muri ico gihe twebwe rero muri ico gihe twari igihugu kimwe n'u Rwanda twitwa Rwanda Urundi twatwagwa n'umubiri yitwa Jingerisi uyaciye amufasha iki kumukingira amagara yiwe ubundi yamufashije yarinde yari umupadiri w'umubiri yitwa uyu Kore yarabaye umuyobozi wigisha école moyenne pédagogique ishuri y'indaro yigisha ngaha mu Rutovu hari mu 1949 mu 1969 naho ni 9 yaciye agenda kuba umuyobozi w'iseminare ntoye yibuta uwo muzungu rero mudagi yamusanza acha mufasha iki kuzana aya mabuye aya nayo yavuye he mu ntara ya Rutana muri commune yitwa Musongati basabakuru rero bahimirijwe n'umupadiri bagenda kwiyemeka bakuri Musongati ku mutwe bayazana ngaha ikindi yanditse ni iki Nyamuzungu ngaha yaciye yandika yuko ari we yatoye isoko rya Nile hariho n'abandi bagerageje bikanga yaciye avuga abagira iki babiri byase abongereza babiri n'umudaga umwe abo bagira iki babiri bagerageje bikanga umwe yitwa Eratosthene uwundi yitwa Ptolemy abongereza byanse umwe yitwa Speke uwundi yitwa Stanley ukante nawe yari umudagi n'abandi wenyine ashobora kubitora abandi byanse hinge rero wa mudagi ararusa amabuye n'umusenyi hawe n'umupadiri yitwa Kore none ibinda bikora kugira ahereze kubaka pyramide wa muzungu sinzi ngene yibutse uko hariho bende babo bakora ikongo bimba ubutare ahantu bitwa Katanga ega yasubiye kuva ngaha n'amaguru agenda Gatanga ni kuri metero birenga 1500 byahaturi mugabo muri ico gihe ho yagiye aherekejwe na basokuru hariho n'umutama yitwa ni bya none yabahajya yagiye amuherekeje yagiye ari shefu w'abantu 16 bamuherekeje yagiye kugirana yagiye kurondera ifashanyo kuri bene wabo bakora muri societe yitwa Geomine isociete yahinduye izina yitwa Jekamine ashitseyo baciyamwa imifuko 5 y'isima ariyo yakoze ngaha bacamukorera n'akakumba k'umujumba bacandika ko naka kahise kiwe ibintu byose bya kera n'ibitangaro gusa akakuma mubona kakozwe k'umujumba gapima ibiro byinshi cyane n'ibintu biramereye gapima ibiro birenga 50 mugabo nukomenye uko basokuru baje bakiremese ku mutwe kuva Gatanga gushika ngaha duhagaze niyo mifuko 5 y'isima bamaze umwaka urenga mu nzira abasigaye barahebuye bati ngira barapfuye bazabona umunsi umwe hariya hejuru kuri ya mutumba karabarashitse nakaye bakazana ku biti bari 16 bose bagarutse bakomeye yabigejeje gutero yagenda Nyamuzungu yarafise kuma kitwa busole ni karata nivyo yagenda arakoresha kugira ngo amenye haca kwiyorianda yaciye ava ngaha acaca mu Gatumba aja ku Karusizi nibuvira acajana inkengera Tanganyika gushika za Rubumbashi igitangaje si kindi rero abo 16 baciye mu mazi ya mu Rusizi ntawuzi ko bari bazi koga kuko haye ku Rusizi nta kiraro cabaho baciye mu mazi mugabo bagarutse niyo bitangarije bari birembese kaye niyo mu 5 y'isima basaba guca muri ya mazi nyene barajabuka ko ari 16 niyo mu 5 yazijabuka nakarajabuka byose nta byaguye mu mazi barashika kandi no kumenya yuko muri ico gihe nta nzira nta nibarabara byari bisaka n'amahwa nibiki nabo nari biratorashi bari bambaye ingene bashitse Imana nibizi ndi kubera iki rero aha kahise nako yakalitse mu Kilatini wo bagishika yibera ngaha imbere y'iyo pyramide yari yazenya gaheyo ndiko yabamo kate bakaramutabukana baca bamwubakira akazu k'ivyatsi ndiko yabamo wa muzungu caragwara ibindatazi yaciye agwara imvunja ziramurya kubera iki imbaraga sani nkungu n'ibiki bucafu wowe rero ntiharazi n'ivyo gwaye ivyo arivyo uwo mutama yabahagiye yitwa n'ibya none niwe azazimukura amusigira ko amavuta y'inka n'intobotobo kugira kire wowe ntiharazi ivyo gwaye ivyo arivyo urazi nyene bamutazira rukwabagara kubera iki wowe yari yababwiye uko yitwa Burkarte cyaranse gusohoka mu kanwa gasokuru baca bafata uruzina bitoreye nyene Burkarte rukwabagara ku munsi w'Imana naho
yarakunda kuja gusenga muri paroisse Rutovu ni kilometero 7 uja mu buraruko ngaho ashitseyo yaciye sanga bamwe basabukuru banyagukuru bariko barasenga baririmba mu kilatini bariko barasenga imisa bore yicaye mu isengero yumva isengero y'isamina mu kilatini arabitegereza ati je vyose gaye abo bantu nabo batabakiza ari bose hari bamwe mu bakize acahitanuka tasi acandika amajambo acatwara Kongo kavuye Kongo katswe kunyene yarazi ko hazohava bagasoba babisoma kumbe naho nta nimwe yavyumva kandi kiwe hehe ahantu hitwa muri Union Minière diho Katanga aho bakorera amasima n'ibindi aha rero impamya bushobozi yiwe nayo yari umuntu wa kahise uwo bita Histoire mugabo we yareje yiteguye neza iruhande y'ivyo doctora yiwe impamya bushobozi yiwe yaragize ikintu cha masoneri umumaso ahanitse kandi bita architect aka Pyramide niwe akibakiye wenyene n'amaboko yiwe basogokuru baramuhereza amabuye ntibari bazi n'ivyo ariko arubaka bagira ati umusazi Umuzungu yibuka kari bagira ngo ariko arubaka ngo inzu yakiranga biwabo ubaka inzu itagira mwindize aho umuntu arara nayi aje kuyubaka rero yaciye atumbereza ujya muryango wayo mu buraruko ufise akuma kitwa busole ukacutereka aha uteretse ngaha katakaboneka ko mu buraruko ari hariya hanyuma uyu muryango ucowerekana y'amazi aja ari muri Mediterane hariya mu bahari Mediterane aho indani naho yaciye hasiga ubudirisha bubiri kugira yerekane aho bahamba abafarawo kuri bya Pyramide bimwe binini byo muri Egypte hariya mu Misiri usanga hubatse nk'uko nyene akaroro hariho Pyramide ya mbere yitwa Khéops kera rapima imetero zingana 146 z'uburebure ufise 138 yaranyitse kuko ni Pyramide ya kera bubatse imbere ya Yesu Kristo hama bikaca bigira nico yita base hasi imetero zingana 250 winji indani ucusanga yo mufarawo aryamyeyo bahambyeyo afise umubiri basize ibintu bya biri byo kutabora gice byitwa mommy abafarawo bavuga yuko ngo bari bafise ngo imetero ibiro ngo bampime ibiro 200 ni metero 2.5 bari ibintu by'ibigange aha rero turafise rero n'ahandi ubundi butunzi ngahaye twebwe mugabo ntibwaje murabona ziya nzu ziri hariya izi nzu ziri ko hajya hariya hirya ubandanije hariho inzu yera ihagati y'imitumba bibiri hajya niho hari amashuha yitwa muhweza hanyuma ujya mutumba nawe witwa kirimbi uvuye harya ucugira ibirometero 10 uja mu murengero ucushikira andi mashuha yitwa muyange ubandanije ucushikira andi mashuha yitwa mugara yandi yo ku murongo namashuha ibibanza by'amashuha bitatu biri ku murongo umwe muhweza muyange mugara ngako rero akahise kingene batoye isoko rya Nile n'ingene iyi Pyramide yubatswe tugira amahoro murakoze.